Perite urabona ko leta iheruka gufata ingingo iyo ababanye batagize mariage ariko urihuremenga nta nico binakubwiye. Uragasema imbere wavye nk'uri mwihiganwa kuri kutabanza kureka kuvyara ngo tubanze tugire inyamariage uhaye. Mukuri murambabari imigene ndabatanguye mbona n'abayigize ataco basumbije kazima nsumira. Abagira mariage si wewe sha, wowe uri kurera abana gusa mu rugo nta bindi. Ala sanigire ko mutanguye. Wanda is so good. Karibu mutware wanje. mbe abandi bana bari Bamaze kuryama. none uyo we arindiriye iki? Buruzi ko tigera ryama atakubonye. Kigore cirwa gusa mu nzu kiba kiratera ambutiyaje kuzana umugore atize atazi no kudandaza none nka umaze iki ngaha. Ndakwinkinde mutware wanje nubinyigishe kandi urazi yuko nkerebutse gusa iyo ndi kumwe nawe ndaryoherwa nayo kwirirwa aho biririmba mu mutahe urabe ko ntabishobora. Ndakubwire jewe ntayo guhombesha mfise burya yo ndakubonye numvise semwe ari nyinshi nukuri mba nakuzanye ngira ngo narabimiraze ariko muto uri kuziko hari guzombona. Félicitations petit frère. Ukuri wakoze neza cyane. Yego kabisa nariko ndagira ibiharuro narabonye warakoze neza cyane. Warakoze neza narabishimye. Gusa muri kino gihe hari utuntu tutugorane tumwe nabonye tutameze neza. Urakwiye guhindura system wakoreramwe ukabandanya ukora uko wakora ubwa mbere. Kuko nahandi izijya mari nizi wanje kandi ni gwawe nimba hari uwo woba wararonse woba wifuza ko ejo shegejo mwokubakana urambwira cyo ndakwemereye nzogukwera ibintu byose bizokenderwa mu rubanza rwa Junzo bikora ariko ntuzohave uza konona kuko mpombye na uzobuhombye. Grand frère nukuri ndakwemereye byerekeye akazi nzoshishikara nkora neza ko nije nzi ico niko ndarondera mu buzima hama kuvyerekeye naho kurongora ivyo ntiyarageraho ndavyiyumvira mugabo navyo ari umugambi gusa nzoshishikara ndabitegura hanyuma niyo hagera nzokubwira. Urabizi ko ico nkeneye cyose namara nakubariye kandi ndabizi ko neza byose uzobinkorera. Be wewe uyu mwana umuzanye wamuvuje? Nari kumuvuza gute kandi uzi ko atandikishije? Jina kubye sho kwandikisha abana ba nyuma kuko nakuzanye mu rugo ntabigomba. Akira munye kwe kwa muganga. Murakoze. Musangwe ni accident yanguye kiyo. Ego. Hey brother, ndakubaza. Ugembwe ko gushika ubu abana utarabandikisha.
mbere urazi yuko nk'ubu vyoshika bo mugabo sindabikwipfurije ejo canke hirya y'ejo hashobora gushika ugasanga uritavye Imana urazi yuko abana batavye n'imbere y'amategeko ariko natwe bw'umuryango tuzoba tubazi ubona bazoca babandi Wenda kubira Mungu. Aha naguhamage kubera akazi. Ntuzusure kwivanga mu bintu byo mu rugo rwanje jewe. Wowe uragera aho umusora jewe. Wowe ntuzi iby'ubwo nyene bimeze. Sawa? Nejo bundi sinze so kuvyumva. Navyumva naho je nawe tuzohura. sha urambagana n'ukuri zari impanuro ko ndaguha mugabo uri ugomba wabikurikiza kuko ibi ndiko ndakubwira nivyo Ndakwihanije. Giye kontaki. Genda ugura ikibanza. Hamisigaye nanje ndaje umwanya. Shu wamuse turindiranye igishika mwe washitse. Cheri waberewe. Reka nakuyobewe. Ige naze wanyu. Cyane nakuyobewe vrem. Antuka naronse umugore vrem. Afi byiso. Sindiko ndabitahura. Byaheze. Hasigaye gusinya. Yego. Vuga ati hasigaye gusinya. Ndenda kubivuga kandi tugiye kubikora. Okay. banje hano ngaha mfate Erit umusugo mwicira ngaha mariage ziba zibiri komena kubwiza mariage wica amatwi kumuri kutegura yindi sheri nibiki uyu numusazi none ko yaje yitwaje abana nabi wawe uyu numusazi egera ngaha bane banje gera ngaha ngo papa wanyu je twagize mariage nawe madame abo bana ni abi wawe na tubyaranya abana indwi abo bose nabiwe nawe umugabo umwe sheri wowe numva ariko ari nguma abana babandikishije nawe tutanditswe nta mariage isumba kuvyarana Saidi ukeneye ko umugore aba mwiza uramutegura kandi akaba mwiza uko uranyumva ago ndongeye nk'akanya no gutanga impanuro ku bakobwa baza bagenda n'abagabo batazi abaribo ni bazi barabanza babatohoze bamenya abaribo Saido kumana umugore wawe hago sanze gusa uri gihemu kuva nari bwangi nisana bwabo n'umugabo w'igihemu nka wewe none sheri urampevye genda na kari twoshoboranye papa Erit kwizana igiti ngumba twarabyaranye abana indwi papa Erit kubona suku nuko maze kubyara abana indwi
burya n'urya iyo byarabanye nk'abo mbyaye yomera nkanje kandi naho wabishaka wewe nanjye nusa neza nk'abandi abagabo nkawe bihekana babyaranye ko batigeze babyara barakwiye kwisubirako. Mama Eriti, ubu ndaguye ndagarutse ibimbaye kuno munsi bimbereye ikigo mbone akaye ko gusaba imbabazi umbabarire n'abana twabyaranye bambabarire. Ubu ngiye gutegura mariage yiwanje nawe nukuri umbabarire nakosheje umbabarire Maritier narakosheje yemwe mbone akajya kubanura abagabo bari bafise ingeso nk'izi ziwanje bamenye yuko iyo utibutse iyo wavuye utibuka niyo uri kuraje. Ibi bintu none wowe warubizi kaje navyo narizi ubona ari ibintu biteguwe nyene cyo wari umugabo yari yabikubwiye jewe shandamara maye hehe nawe erega ni maramaye ne nk'ubujya mukobwa wabandi ndamujana he nk'ubu iwabo tugatahana mvuga ngo iyi none akabavyi bacibaza ko jari je namutaye mu rudubu. asha leta nifata ingingo ku bantu nk'aba nukuri abagabo bameze nk'uko mana dusenga ndajakaye kawe mbe bashaza gutaha mu rugo rwande umugore ntiyavyumva ariko rero kuvyo mbonye ngaha abagore batarubaka rukristo bagira na mariage izwi n'amategeko naho ubundi hoho ndabona kwibara rigiye kugwa none ababana ari kubajana ikindi naco bitabaye gutyo abakobwa baze babanza babaze naho ubundi hoho bapare n'abamarene bazogwa mu rudobi nkuko torana ko ntake yawe urawe ahubwo ikihari nta nubwo tugerana ujya mukobwa jewe kanicire ngaho je ndagiye none bosi bigenda gute no ega je nakoze naho ibintu bipfuye. Pardon wangu wabonye ibyanshikiye sivyo none wihangane ndiko ndategura indi mariage zoce ndakurira rimwe nta ngorane.